nuko turagaruka twakira umutumire wacu adasanzwe yitwa Chercy Irakoze kuva muri Victoria's Team yatuzana indirimbo yiwe bwite yitwa ngo Ndakunyotewe. Ndakunyotewe inde tuyumvirize mukanye turaje tumwaki. Should
mahoro yanje niberamwo. You can touch in my heart, buhungiro bwanje nishamwo. My King Salem, mahoro yanje niberamwo. You can touch in my heart, buhungiro bwanje nishamwo. I give you my life, ngami ndakunyotewe, yotenduruzi kwawe, tenduruzi, tenduruzi kwawe, tenduruzi kwawe, tenduruzi. nifuza kumwakira gutya yikora mu gahogo. Chercy Irakoze, tugende dufashe. Yeah. Mbona ibicu vyiyegeranya nk'imvura igomba igwe, iyo yaba kama k'imvura ntukarekure, mwami ndakunyotewe, ndakunyotewe, Yesu ndakunyotewe, ndakunyotewe. Mbona ibicu vyiyegeranya nk'imvura igomba igwe, iyo yaba kama k'imvura ntukarekure, mwami ndakunyotewe, ndakunyotewe, Yesu ndakunyotewe, ndakunyotewe. Nta kindi cyo mbumba atari ukubaho kwawe muri je, mwami ngwino unyuzure, ngwino unyuzure, Yesu ngwino unyuzure, ngwino unyuzure. My King Salem, we mahoro yanje niberamwo. You can touch in my heart, buhungiro bwanje nihishamwo. My King Salem, we mahoro yanje niberamwo. You can touch in my heart, buhungiro bwanje nihishamwo. I give you my life, mwami ndakunyotewe, yotenduruzi mana, tenduruzi, Yesu nutenduruzi kwawe, tenduruzi, yotenduruzi mana, tenduruzi, Yesu nutenduruzi kwawe, tenduruzi. uzi ikintu je nariko ndiyumvira. Chercy ari very talented, arazi kuririmba cyane Sana. Chercy, ndashaka utugirire gato. Urabona iyo tuvuze Chercy Victoria's team, hari abantu kumbure bataza kumenya yuko ari Chercy, hari abantu bibagora kubatandukanya baze kubizi hagati ya Chercy na Abeli. Turimbire gato zimwe mu ndirimbo, donc Victoria's team ndirimbo zose, ariko ivyo washoboye kuririmba kugira ngo abantu bumve yuko ni Chercy uyu turi kumwe. Mhemu wawe atuma ngendera, munsinzi yiwe njanwa fashwe mpiri, abana nanje agendana nanje, abamurije abana nanje. Aho ni muri Wonderful, Fearful, Omega. Omega. Okay, muri Baraka waririmbye gute? Yamaraso. Iradukiza itadukirishije intego byacu byo kugororoka, ikadukiza idukirishije uguhindurwa abasha namwe muyera, turera turera
turera turihangayera turera turera Yeah. turera turihangayera muri y'amaraso yiwe akiza rwa rukundo rwiwe rutuvugwa y'amaraso yiwe akiza rwa rukundo rwiwe rutuvugwa y'amaraso ya Yesu amvugira y'amaraso yeza. karibu sana muri Hit Connection Chelsea. Merci beaucoup. Umeze neza? Meze neza cyane. Tukumenyereye kukwakira uri kumwe n'abagenzi babo muri Victoria's team ariko no Yeah. munsi tukwakiriye nka Chelsea wenyene. muri provider imba gute yame? Jehova Jaira niwe Yo. uzigama intambuko zanje Yo. ijisho ryawe niwe urimo zako Jehova Rafa niwe uzigama intambuko zanje ijisho ryawe niwe urimo zako afezis zatumye nemegwa naruwo kwemegwa afezis zatumye nemegwa naruwo kwemegwa imbabasi. Yes, Chelsea, nariko ndavuga yuko tukumenyereye kukwakira uri kumwe na Victoria's team bagenzi bawe Davi hamwe na Abeli. Ariko no munsi tukwakira uri wenyene. Hari igikorwa gishashu yerutse gushira hanze ni indirimbo yawe ya mbere. Ushize hanze nka Chelsea wenyene. Kubera ki gushira hanze indirimbo yawe uri wenyene ntubona yuko bishobora gutuma abantu bibaza Chelsea na Victoria's team bashobora kuba batandukanye bimeze gute? Ikintu novuga kuri ivyo bintu sinzi gituma abantu bafise ico gicapo cyo kumuntu ari mu mugwi asohoye indirimbo ari wenyene bisigura ko yasambutse ariko benshi bacha bibaza ngo yiyo nkoye ariko ikintu ico gicapo sinzi gituma bagishizeho ni kuvuga yuko umuntu arakura akuze ntahinduka arashobora Imana yashaka arakura akagira ama responsabilité yandi no mu barakura oya reka ndabigusigurira duraza kuntaho rero ni kuvuga umuntu akuze no musasha kuba ari umuntu ataha muri wabo ariko ugasanga ejo afite responsabilité yo kugira urugo rwiwe ntiyahindutse ntiyavuye mu muryango nuko gusa yongereje responsabilité rero je ndabifata nko kuva mu mugwi nibaza ko ari vya bindi nyene urumva umuntu wese afise Imana umuhamagaro wo mu mugwi akagira n'umuhamagaro wa wenyene kuko tutaranahura nibisigura ko ntari mfisi yereko canke Davi ngo nta yereko yarafise canke Abeli rero nta cahindutse na kimwe uretse ko ari responsabilité yonyene yiyongera uracari muri Victoria's team. Ikibazo kica kiza ngaho usoye indirimbo uri wenyene hari n'izindi ndirimbo twagiye turumva ugasanga Davi yakoranye n'uwundi ugasanga ni featuring ya Davi n'uwundi muntu uno munsi kugira ngo ushobore gukora kino gikorwa tuza no gufata umwanya tukivuge twongere tunacumvisha abantu warashoboye kwegera abagenzi babo muri Victoria's team nimba warabegereye hari ubutumwa bagutekereye mbega muri kino gikorwa gishasha boba baragushigikiye nimba baragushigikiye bagushigikiye mu buryo bumeze gute? Icambere sinoshobora gukora ikintu na kimwe muri famille batabizi kuko ijya si group ni famille esi tuna kiongozi ego kiongozi David ngukore barashigikiye kandi barimo mu masanamu siko mwaravye indirimbo barimo mu masanamu rero barashigikiye twari kumwe mu mpera ku ntango meme no muri studio ko indirimbo nayikoreye mu Rwanda twari kumwe hama ikindi kintu naco nuko meme na backup yanje yo muri studio ni Abeli na David rero urumva baranshigiki none ni kweri ki washimye kwiririmba uri wenyene igituma nashimye kwiririmba ndi jenyene ni vya bindi navuze yuko hari ikintu Imana iguhamagarira meme avant utaraja mu mugwi kuko Chelsea ni bamusanze ari umuntu ari vide arafise ubundi buzima nkuko antuka se jenyene afise YouTube channel mu mugwi meme nindi migwi arabafise ama YouTube channel rero navuze sinzi gituma abantu bafise ico gicapo bafise igicapo cuko umuntu arinze yikorana c'est-à-dire ko avuye mu mugwi ariko ndahari kandi ndakunda umugwi nikwera uririmba neza benshi barabivuze ati Chelsea ararimba neza hamwe yogenda cyo tu abaza friend ntuzugende Chelsea ntuzuve muri ndagusabye ego ushaka gutera imbere bisabe nanje ndabishaka ariko Chelsea
indirimbo ya wenyene Yego. itandukanye n'indirimbo ya Chercy ari mu mugwi. Impamvu ndivuze uko ni kubera uri mu mugwi mamufise nguvu z'abantu batatu. Yego. Bon n'abarenga kuko Victoria's team no mugwi munini harabahari harabadahari ariko mwese muri hamwe. Ariko uko zindirimbo nka Chercy haba ari inguvu za Chercy. Ubwiwe ni nko kwipima ukaraba ati je nshoboye iki mbega niyo nabikora abantu baraza kubikunda canke baza kuvyakira gute. Shaka umubwira itandukaniro rya Chercy yakoze indirimbo wenyene n'itandukaniro rya Chercy ari mu mugwi uko yabibonye biba bimeze. Itandukaniro rirahari cyane kubera ko hari ikintu kiba kibazwa wowe nyene kitabazwa uwo muri kumwe ni kuvuga yuko yari challenge rero ko bon nubwo bamfashije hariho ibintu impanga nka jewe nkavuga ati ntegezwa kurondera ibi nyimbara ntuzenye yo mwijoro ntegezwa kurondera amatara nyimba harabondondera nyimba kurondera umudirector canke umuntu wa studio en fait ni cyane ncahora igikorwa ciwanje gifise peut-être abantu babijejwe muri viti kare naza nkaririmba nyimba hari ivyo shobora gukora mbwa usifise nyene responsabilité cyo kimwe hari jewe hama ikindi nacumva ni wewe tu ni wewe nyimba ico bashoboye kugufasha bagufasha nka wewe mugabo urumva ko muri viti mbande murutse gusumba uko mba ndije nyene none feedback meze gute ugisohora ino ndirimbo ndakunyotewe ucutubwira ni du moins n'ubutumwa burimo unyotewe iki. Okay. Nangura kwica cha inspiration. Icambere novuga nuko iyi ndirimbo birifani gose sinigeze senga ngo ngoma canke ngo nicara hano ngoma nkompoza indirimbo. Ndibuka yuko iyi ndirimbo sinayanditse nka hari indirimbo. Kuko ugiye kuraba nabarinivyi baki bandirimba indirimbo ya worship song kabiri mu congereza n'ikirundi bivanganye. Rero ryari isengesho giwanje. Novuga yuko wumvirije urumva ko atari umuntu atarameze neza. Hama ndakunda kwandika nkuko umbwiye ikintu nka conseil ya mipro ndashaka kugenda muri carnet yanje nkayandika ati ya mbariki kugira ngo umunsi umwe nze subire kandi ntore nibuka amajambo wambariye. Hama rero ico gihe nari mu bintu nyene bitandukanye kuko nta muntu umwe atabaho afise ikintu peut-être nk'iki nka obstacle imbere yiwe canke iki. Hama numva shaka gusenga numvise shaka gusenga numva mfise uburemere bwo gusenga ntibikunda ko ushobora kuvuga ca ndatora carnet ahantu nanditse rero biratangaje cyane sindirimbo ufite mu gitero ca mbere ngo ca kabiri yari like ndanditse ndatuna na page muri carnet ndandika rero uravye indirimbo ahantu yanditse ni biri vague ukuntu. Hama ikindi novuga nuko mu nyuma ngeze gusenga numva ka melody karaje ca ndirimba ivyo nanditse. Hama yari indirimbo yiwanje gusa yo mucumba niteze kuzosohora umusomo. Hama ndayiririmba mu bantu ko bisanzwe nkabona abagenzi banje bayifashe nkabona nyine umuntu wese turi kumwe aba bebe bo muhira ndirimbye temvye uruzimana nkabona nabo barakava bya bintu rero urumva. Hama nuko nashoboye kuyandika urumva ryari isengesho rero ndakunyotewe ubutumwa burimwo navyanditse ibintu mengo biriva gukuntu kuko igitero ca mbere mandi kuvuga ngo mbona ibicu vyiyegeranya kandi biri artistique gose sico kimwe nuko umuntu yo kwandika verse ukonye mbona ibicu vyiyegeranya nka imvura igomba igwe niyo koba kama k'imvura mwami ndakunyotewe mwami nukarekure mbashatse kuvuga yuko ibicu iyo vyiyegeranije nuko haba hagomba habigize ikimenyetso c'uko imvura igwa. Hama imvura iguye hariho isi peut-être novuga nk'ubugaragwa bugomba bushikirwe n'amazi kandi rero mba ndikumvuga yuko plus intambara canke ibibazo biba vyinshi cyane bisigura yuko hari inyishu igomba iboneke kuko niyo bwije cyane inyishu buba bugomba buce. Hama nkaca mvuga nta kindi combumba atari kubaho kwawe muri jewe c'est-à-dire ko nyimba ivyo bintu nyimba nza kubona inyishu yanje nuko hariho presence yawe. Hama nkaca mvuga my king Salem bisigura ngo umwami w'amahoro mahoro yanje niberamo shinangura kuvuga icimana iri kuri jewe ukore ku mutima wanje kuko numva ndakunyotewe. Hama après igitero ca kabiri cavuga ngo ku ntebe yayo hari uruzi amazi yago anezereza bumugwa bashatse kuvuga yuko igihe cyo twegereye Imana hari inyishu
kandi nezereza abari ku birenge vy'Imana. Ariko ikibazo ngaho nyene Chelsea vyavuye mu isengesho hari ibintu wari kuracamo nubwo utashatse kubitubwira ariko ucurafata umwanya wo kwiyegereza Imana no kuganira nayo niyo havuye ino ndirimbo ko warafasha urandika ejo canke hirya ejo nturonse izindi ngorane canke izindi obstacle bituma ushobora gukora irindi sengesho turahagarika gusohora indirimbo zacu twenyene tubandanye gusa n'indirimbo z'umugwi canke nyuma ya kino gikogwa hari ibindi bikogwa tugiye gutangura kubona ufise umugambi uyuhe kuri Chelsea uno munsi nka Chelsea turiko turabona ariko arasohora indirimbo nka Ndakunyotewe nkuko rabivuze ndahari mu mugwi kandi vyongeye hari uwundi mucece atari mu mugwi uwo mucece rero agiye kubandanya kubera ko hariho vyinshi meme avant nari mfise nk'indoto kuzoshikako ariko uyu munsi biko birashika kubera ko urashaka kuburota ikintu mugabe ikintu cyose gifise umwanya wacu rero sindabikoze ngo nikubera ngo iryo sengesho gusa ariko hari ibindi vyinshi mfise nk'indoto kandi nifuza ko bizoshika. YouTube yitwa Irakoze Chercy kana YouTube yiwe ni nshasha nibaza yuko wocugira kunabwira abantu ko boca batangura no kuza ku ma platform yawe kugira ngo bashobore gukurikana ikikwaca kuko ni indirimbo nziza cyane mu kanya Israel yari yakwaje feedback imeze gute ariko ntiwigeze ucishura kuva indirimbo isohoka abantu bayakiriye gute uri kuronka ubutumwa bumeze gute nkuko nabivuze feedback ni nziza cyane kuko ikintu nari shaka ko bakira narabonye ama message y'abantu banyandikira twafashijwe kandi me muravye no mu commentaire urabibona hari commentaire nyinshi cyane ku buryo nanje byantangajije kubona igikorwa cawo bwa mbere ukabona ama commentaire 5 ni kuvuga ko ico kintu cagize cakunzwe kandi cakiriwe rero novuga ko feedback kuri jewe ni nziza cyane kuko abantu barakiriye n'ubutumwa buri mu ndirimbo. Ubundi urakeneye umumanager agufasha nka Cici umumanager mu buryo ubwahe mu buryo bwo kugusapotinga mu bikorwa byawe bwite nka Chercy Irakoze mu buryo bw'amafaranga ndetse no kugira ngo utere imbere ku ruhande rwawe canke nukuri uwo muntu akaba hari ariko aranyumva karibu cyane karibu nta muntu yo kwa umuntu amufasha kabisa ariko urabizi kino ndirimbo iryoshe cyane murakoze gose warubizi ndabizi indirimbo yatwaye uburyo bwinshi utegekanya kubugarukana gute icabere novuga siniteze kugarukana uburyo kandi ngunda nabipangire ariko umuntu arabiba abivye mu ivu ikimera nico yakira wifuza gufasha yo gukura he ndafise Instagram Chercy Viti Kawawa niko nitwa nambwa nawo kwandika Irakoze Chercy uraza kumbona hama navuga yandima muzenyo okay reka nange Instagram gusa Instagram sha suru duhezagire muri umunota umwe twagiye bori bicu vyiyegeranya ntayimvura igombigwe iyo yabakama k'imvura ntukarekure mwami ndakunyotewe Yesu ndakunyotewe ntabicu vyiyegeranya ntayimvura igombigwe niyo yabakama k'imvura ntukarekure mwami ndakunyotewe Yesu ndakunyotewe nta kindi combumba atari ukubaho kwawe muri je mwami ngwino unyuzure Yesu ngwino unyuzure my King Salem
we mahoro yanje niberamwo. You can touch in my heart, buhungiro bwanje nihishamwo. My King Salem, we mahoro yanje niberamwo. You can touch in my heart, buhungiro bwanje nihishamwo. I give you my life, mwami ndakunyotewe, yo tembyuruzi Imana, tembyuruzi Yesu nutembyuruzi rwawe, tembyuruzi yo tembyuruzi Imana, tembyuruzi Yesu nutembyuruzi rwawe, tembyuruzi. Imana iguhezagire sana. Amen. Nakube hafi muri runo rugendo dutanguye rwa Carrière Soro. Amen. Cece. Ya. Hewe ndakubona nka Dared. Umwe muri Australia. Uza amastade ariya. Sazi kuririmba cyane Israel. Arabizi sana. Cyane kandi. Murakoze. Ni hamwe nyene bigoye hano mu Burundi ko abantu babona talent ibiri mu muntu, ariko Chercy arakaze cyane. Murakoze gose. Ubundi ntihabuze umuntu ariko aradukurikirana iyo bafise iyo inyota zirarutana kandi ziri different. Ari umuntu abafise inyota ya royale, ubu muri kano kanya akora twumviriza, wowe umubwiye iki? Wowe ufise inyota yuko Yesu uramunyotewe Yesu. Hari uri ko aratwumviriza yari afise akanyota ka royale agakumbuye. Wowe mubwire Profita uvugi. Oya, umuhamagaro kuvuga ubutumwa nta office. Oya, ubwo butumwa urumva. Ubwo butumwa nabonye ko mufitiye inyishu. Uko ashaka kubuza ahantu zishobora kuba ziri keke pa. Oya reka. Nabibonye. Navuze ko inyota ziri different. Na Israel kubera ko muri kano kanya haje inyota y'inzoga. Oya none ibaze kandi muri message natanze tanzoga ziri. Oya none inyota nakubwiye ati ziri different. Umva. Rero none uwo muntu niwo mubwira ati iyo nyota. Uwo muntu na message ndamufitiye. Defitiye message y'abantu bateye. Reka ndagushimire. Merci beaucoup. God bless you. Ebana indirimbo jewe yampezagiye. Amen. Namwe mwakoze cyane kunyakira. Abatwumvirije none ubabwira iki basi? Ico no babwira nuko message ndabafitiye nuko peu importe je peut-être ko ari inyota yuko nkene Imana kugira neza ku Imana mu ma situation kanaka, ariko urashaka kuba ufise